Don't you worry about money. Yes. I have many money, okay? How come mbona yuko ujama ibo uja mushenzi atwara amatungo atigeze amenya n'ukuntu arondeka. Ariko nagenda curi kubwenge ndiyumvira naburya Delicia nonye kandi umwe ntayo noshobora ndumva. Bona shinzana abaniga rero bana. Akazi bakazi kabisa. Urashaka kumbwira nk'ikintu kizima canke amateka bamaze gukora? Boss, yaba ndabizeye. Bazi ko ndumukozi wawe bakira government y'imisyo. Gusa ari ibintu byinshi ntoza ndakubwira umuntu aba yakoze. Ndabazi bagabo. Ego. Nizere ko akazi yakababwiye neza. Ikintu nkeneye ko munkorera akazi neza. Ntihagire umuntu numwe canke ntihazoboneke n'ikimenyetso na kimwe yuko ivyo bintu kuje ndabifite mu ruhara. Kindi naco mumenye neza yuko nubwo mufata kuvuga isura yiwanje kumvuga jewe ikizo kirimo. Boss, akona akazi tumenyereye twebwe cyane. Tegeza kugakora neza cyane. Ntugire ikibazo. Kuko maze imisi ndiko ndababara. Uwo ntwara amafaranga yanje je no vyihanganira. Uwo ntwara kira kintu canje cyose no cihanganira. Mugabo uwo ntwara mushikanje sinopfa ndavyihanganira kujya niwe mama nsigaranye muri yose. Kandi rero umuhimbi umumayibobo ntigikunda. Negezwa gukoresha uburyo bwose bushoboka. Okay? Niyo mpamvu mwarabo nimba yabazanye mwebwe. Nizere ko abizeye. Bose ndumva igikorwa duhaye turagishoboye. Ariko jewe nkeneye ko dushira ibikorwa mu ngiro. Nkeneye amahera hama ndagukora igikorwa ushaka. Ako nakazi shoboye kandi dushoboye ntangora. Nabikubwiye yuko nta kintu na kimwe ntotokora. Amafaranga si kibazo. Reka mbenda aba avance. Mumenye neza yuko amafaranga yiwanje. Mwihenze mukayarya ntimukora akazi. Ntahantu na hamwe muzo kwiruka. Okay? Okay. So, we dukora akazi. Okay. Ane masayo ya kubyibuka ntava nyumva. Sawa. Okay. Ibi ni mu majana 3. Wait. Ko mufise akayabagu ko gutora amafaranga. Aba ariko muzo mufite n'akayabagu ko gukora akazi. Mwarabo. Aya mafaranga ndayahe wewe? Yes boss. Uko wendazi mama wawe, papa wawe, umuryango wawe wose ndawuzi. Mukihenda mugakora ikosa. Boss, kende baza katangorane. Gusa nyuma yibi bana uzonezereza kandi uzocuvugira ngo ucinyuka no mu kazi kazoma ndagakora cyo ntangorane. Abana bona bagitugende nta kibazo kazi. Kibazo boss. Canke yaduhera nyene. Murashobora kugenda kugira ngo namushikanje ntava yumva muko murashobora amafaranga ngaho. Tugenda. Okay. Angorane. Merci. Boss usigara. Hasigaye akazi. Murakoze. Sawa. Ubuzima bwanje sinari nateguye ko nzokwigira n'icyo umuntu. Mugabo kubw'urukundo nkunda mushikanje. Negezwa gukora ibintu bishoboka byose kugira ngo sintakaze agaciro ka mushikanje.
ya sindaronkeye inyishu ngane namuka ndose inyishu zo kwishura ya sawa urakoze cyane sana urakoze na ibyo meze neza wow urabira my sister you look good Ndio mwaiko muravugana hano mutsipara aho ni ibintu by'akazi amazi misuguma kuri telefone ariko urazi ubu umuntu amadiri menshi ashobora kuyakora kuri telefone hamara ko ndiyumvire ko ejo twojana mu iyo mu rubirizi nkakwereka inzu shasha meruka kubaka tutojana thank you so much ariko nanje kugusaba nizere ko atakintu kimwe nsaba my sister mfite nk'ibyo nanje gusaba ndi kwashira my sister you know ikintu nari nanse ubwa mbere urazi ujya yuko umukobwa n'umuntu ihereza agaciro nshaka yuko my sister umenya agaciro ka office kenshi uyu mukobwa agikuraba umuhungu aba ariko aritakariza agaciro nimba gukunda nuko ari we yoza mu rugo akakuraba mugabo nkaho ugiye bacavuga tujya mu mukobwa ameze ukuntu kandi ndafise ubwoba yuko ashobora kugutera inda bigarankunda kandi ivyo ntitwigera tubijamo nari ndabizi kwa gukunda okay mugabo abahungu bakino genda bazi kandi rero abahungu bashomereye bama bipfuze ko botera inda abakobwa bafise amafaranga kugira ngo arabe ko no muhereza n'amatungo je ndinde kuri wewe okay I'm your brother ndavuze nka musaza wawe ndavuze nka papa wawe okay ndavuze nti ntuva ngaha nizere kwa nyumvise okay go to sleep okay ja kuryama gira ningo Jivyo nivyo bizotuma twangana na wewe umviriza je ndi musaza wawe ndagushakira neza hala Zambabura muranshorera Nangahe ngurisha 3,000 gusa oya ntunze ni murabe munezi mbi sa ni murabe munezi imbere kwezi Zambabura bitatu gusa ingo munshorere ntuze ababanza kumushora None tujye kumushorera none Nizanone Sawa ndakubona imbaburo gushaho bitatu gusa bitatu kwari menshi ko ari menshi dali oya jero tumandani mwe ngatuvugana genda muruno mandi ko ndahombesha kweri kirambe bitatu na bitatu magusa bwana irashemika kayira kazana na haha oya ahubwo waduhaye inkuru yayiduhaye nabi ehigo ikintu cyo gukora ubona ko tumaze umwanya muremure turi ngaha tumurindiriye kandi tukamubura tuve ngaha tugire haruguru gato ubona kariya kanjira kari ya ruguru tutashobora kumona arakazana nyemwe kuko haruguru bwinshi ahubwo rero ndakazi reka ngenda kadoriye ndabe mwe muce muze ndabaha mape maze kumubona ndabasinyara ndabereke ukuri muce mumanuka mugajya kayira de tumutegera hajya hepfo muri vya bigaza hariye kwade igije tuhe kura hajya nyene fresh mwana sawa igicuma cyo nyene kiriho n'ikirenge y'amajana ubu wizimbuye turaza bizimbutse ikiro cy'ivyo mubunye basigaye kugurishije jana itanu iyo je nibati kandi je ndijya original si ryo hanze n'iryo mu Burundi niryo hanze iri import muregesha import ejo namye mu Buganda mabati bari basoye arakomeye mwareka gufina n'amayisha uraje twigi mwumvise oya we ndumvise ko ari we ngiye kudora ntandababwira genda urabe nyaruka kereboka Mugari kumanura hebana no kuza kuturambutsa ya habisi na guhezesha munye mwafatanya na Yohana no kuzunye cyo haranibagiye nabari barameze ubwo kari oya reka nawe unarengeje
gusa shana rahaje kuza mu misi yetse musaza wanje arambuza kweri narababaye ariko nyene ndamwumvira nka mukuru wanje namukuru na nyene kabisa arakarisha ukuntu aya gusa nyene tubanye neza nje mbona nkunda nta bindi ncenge ngagukarira kubera abana Yohani aya niko yamye kuva kera afata nka mama wiwe no kuvuga kweri arankarira cyane abashaka ko kazoza kanje katazononekara Ali karibu nzogeza ajya ariko kubuza kugendana n'inzoya Ali uyu mukobwa nimba azazanye ibihere akawushira mu ntebe z'iwanje wa mukobwa we nufisi iwanje maze kukubuza kangahe kuzanga ubona murakwiranye my sister niko tuzokwama ugendana n'umwana akiri muto ya nk'uyu hafise mind y'imiswi gusa tatani Wago, vira mu. Watu tutaka. Wamko what's up? Sina kubyumvira mu. Simu uyu na hayo yemerera abantu bazabazanye ibihere mu nzu yanje. Wagakobwa. Ibi nibisigi dufise. Sinawo wabirondera. Uri kuragaya abantu utazi icyo bazokumarira. Ejo ibi bizohera. Uyu nyambura azi kuco dufana. Ico mufana umviza kubwira. Jewe na wewe, Je na wewe. Hari inshuti yindi dufise wowe uzi jewe Sami ntazi iyo nshuti nyaye hamikini naco nimba bizohera ico nzi gusa jewe ntibizokwigira bihera hamikini naco intoki zitangana nizigera ziramuka ndamukubwira kumumenya wariwe navuze ni rimwe kabiri gatatu asohoke uyu ni muramukaza nje muri kazoza uyu ni mushiki ujya muhungu nkunda kumubwira ko yo reka kuzaga ha muri iyi nzu nanje nzogusiga ngende okay don't worry so nabwo nari ega kumbe burya urukundo rwanyu kuvugana kuva rurageze kure nagumye ndabikubwira nubwa kera cyane Okay, I'm sorry. Okay. Sister. I'm sorry nimba no wana kugira. You know, rimwe na rimwe ari gihe usanga bivanye n'ahantu twavuye mu kazi, dufite ibintu byinshi mu twese. Wewe cyose niko wamumetse. I'm sorry my sister. I'm sorry, okay? Kweli kwa takuzima. Okay, nayo. Kwenda hayo. One. Boss. Okyongereza. Boss nalikonda napiga kuri Facebook. Wani umva. Nikisema ni telefoni. Mumu wari. Nalikonda napiga. Nakuje kanga mshikanja kwa ravuga na ukavuga. Nahote. Tsiba makaki besire. Mushikanja kwa ravuga reka nawo kuzura. Mwana kugira uzura chikura kuchomeka. Nimba nawo ubona neza yuko kazi kakunani ravuga ndakwirukane makaki we. She's my mom. Basi ndasubira. Uyu ni mama wanje. Nugo rutwe. Razingana gisigaye kingaye. Tugendo zarifana. My sister wakuzanira iki? Tuyanze kunywa sitro. Sitro. Mushizi koka. Nanje. Nakubye nigira ni kandi Nenda kwizana mwa. Mumu no tumwe zobe namati kuzana. Aho nikizana nazo. Razi kigere kimete. Nzoronda wundi mukobwa. Nuko shasigaye wambara shaye jingisiya y'ibihumbi 40 sha. None se wayingori. Va mu maso. Kandi bose warakoze kuyingori. Wasigaye ta. Chene biruru tuzora gerageze kumubare kwa rujana. Amabura. Nango babura bwa nito. Sasa ni original mungu naziko tumjuma bimeze neza. Yapa hii chafu za ndani neze neza.
uriya muntu tugende ngira nimbore gashaka arashama kuriya n'umuntu kweli aho usanga nimbore gwajyanye haryana icyo kuraba twibandanyirize gusa je mvuga turabuga muntu tubandanye ngira nimbore gwa murabore n'utwa cyane hasi Umviriza wa jene urinzi ubona ndinze ngenda nkashira ku mafaranga yiwanje mba nize yuko ari tiktak ntashobora guhusha icyo nabonye cyoco wewe ibyo wateka ukongera Barcelona yisashire ya Madrid bine jewe nyambaro ndinze nshira ko amafaranga yiwanje peti si bwa bwana je baranze nibyo frame yo si bwa bwana barakwisi itsindo icambe caje kwaso ngo pips ndani nategeza kubona amafaranga mayinjira neza neza mu mufuko kujya Wesumu kama ngachaye chini change korko twumvugiko bekashana igisigo era bamaraso yo bamukereye yo bibi biraso nyumviriza kwa gikomeye yo telefone ambulance tumutwe twumviriza reka tumutwe ajya kwivura yo kuko cyahema yo aracahema yo ndagusabye please hari abakobwa mu ngani ugenda kurondera abakobwa kuri none wewe nibiki kwa kule dupikana kuva kare kika uyu muntu mwazanye kwa muganga je ndamuzi uyu muntu yari mugenzi wanje yitwa mvuye kure Yohani aba ngaha nyine ngaha ayo ngaha mu kinama maja he je nate sinzi nzabako neza mugaje ndamuzi uramuzi neza none ari kwakurikira ntamuzi ndamuzi ahubwo ariko ndabazi mwamukuye twe twamukuye mu kivuga amukivora ajya mu bigazi twe hariya twamusanze aryamye adakoma ariko amaraso hose ano mu bantu ni babaya ariko amaraso twumva acahema twamuzana kwa dukurikana inyuma abati none ega tina mubonye mu musi hoye ngaho hanze mu muteruye reka era abasha kubona bamugize tuca turamukuye umuntu we ndakubaza mbashaka ubwonko bwiwe nenda kubaza uyu muntu yomenya biwabo gute neza haba hariho umugenzi mushikiwe gashikwa gato k'inzobe mengo nimba kitwa yitwa Delicia akakoba gato k'inzobe karukuntu akaba abaye ufise agasoso gatonyi we rero muhungu musigara twe turagiye ko tumo turihuta tuza twaba kungire bimeze kuko imani mube hafi kandi imani bagiye neza musigare barakira muzoze muraraza kuraba yuko hari n'akamitende yagize ko murabona n'umwe mutoye nanje nzoze ndabwira abamuzi baze baraza kuraba tuzoza tuzobibagira kuko n'uyu munsi n'ibyakora igihe tuza kuza sawa musigare sawa murakoze yego sawa tuza kumuraba abantu ni babintuze ubu ni mitende ko biratse nane je nageze ngaha gute nene nawe navyo wibuka je mva kanya ndiko ndadandaza imbabura hazo ntaje kunshorera nyine nagiye no ibintu menga binguye kwa menga n'umusozi nguyeko yego nta bindi wibuka nukuri naje sinzi kubera araza abantu haruri sibona rindi je naje nakubonye abatipe babiri bibugara ukuntu bagushikanye kwirivurira kutakura bisura azi ko ndakunze uri mugenzi wanje sanga ndakuzi ndababaza ngo bagukuye nyine ngo hariya ngo mu kivuga ngo ahantu umuntu uzenya ngo mu bigazi ngo hariho ngo baguhondaguriye aho hose wari guzuye amaraso aho hose urabona ngo aho hose bagushonye umuntu ngira ashaka ubwonko bwawe ahubwo
n'inkozi z'ikibi nayo nk'uwandizikije ko nsanzwe n'ikibi. Wowe nta n'amakosa wiyagiriza? Nta n'umuhoje dufite n'ikibazo. We nta muntu wibye wewe? Mani kuzagira abakoreye Imana. Urakoze. Oya ntaco reka tuzobitohoza ingene vyagenze ngira ngo tuzohava tumenya ivya uwo muntu yakoze ako kabi sigize mu bagenzi. Karibu. Urakomeye? Sasa. Gute? Nziza. Umeze neza none gashe kanje. Ni buke nyese navuga ngo ni bya cyane. Kubera umenga ntumeze neza. Hamara nje kuraba Yohani maze imisi ncanga nsanga hugaye wowe udahari. Yohani ndamutelefona sindamubona yaratoze ruko. Reka shari nawe urivugisha. Aje burya amaze imisi 3. Namukubita n'ijisho. Sinzi ngo musaza anje ameruka. Sinzi je narenge nabuze nuko nifata nuko ndeka. Mana yanje we none yoba yagiye muri iyi misi 3. Murafise famille ruguru bimeze gute? Ese nakubwira vema. Naherutse ashoye imbabura yavuye ngaje ari Honda size nasede ati ngiye gushora imbabura tunasigara. Telefone gasoni kihereza hamira te birazima. Sherazi chike ngira nkore rero. Biranje kubajeje umutekano. Bamurondetse. Ceno mu kubagenzi banje tumurondetse turabe ko tuzomutonda. Hama rero wihangane cyane wihangane ndazi ko ari we yagusumira. Mubundi baza nk'igifunguro none ubu cubaho gute. Shani atari nyene ntabwo byogenda. Koresha gusa reka ndagusezera. Urazi ko musaza wanje akazi. Reka ndaguha amahera make yo kugura ubufu. Kandi ucu vyitwaramwo neza ube uw'amahoro uzoza uraza no kundaba sivyo none ivyo bibazo ndazi tuzomuronka tu nitwaja mu bajejwe umutekano tuzomuronka nere gasha uribaza vrema ko navangira gukuza atawo hari kure oyo tuzotuza tuzomubona. Maisisi umviriza ndagusabye nimba unkunda je ukamfata nka papa wawe naje nkagufata nka mama wanje please rekana nijya mayibo. Nibikazibe. Mbiriza ngande mondo. Ndiko ndarota. Nibiki nayo. Hola. Bisawe. Ndabikira sa. Ogi iki. Ndabikira sa. Kati. Na. Ari mu bigira. Ngere kimeta. Nyene. Nyene yarambwiye ngo nza tuwe turakina. Dukinikina. None se ko ambwiye? Ari imikino mikina ni imikino nyabaki. Wapi ni wewe ambwiye ngo tuje gukina? Nahaye. Za? Umbiza mugiye. Uyu mufate nka nyeko kubyo wawe. Sawa? N'ubundi ni mabuja simara ndakuba. Umbiza rero. Unyubaha wewe. Kwanza haguruka. Haguruka. Fine. Oshigenda. Nibiki. Ngere kimeta. Genda. Genda. Nwese ngiye. Pana kugomba kunyirukaniza kukazi. Niwe yabiteye. Wasa mwe musara kwirukana wewe. Reka namubwira Samini yanjye. Inde oya nuko. Genda rero. Genda. Sawa genda. Oshigenda hoshi. Kirantera inzi mana. Ari. Imikino nanahaye.
turayigabanya twari kwegesha turayigabanya muze muri bahana kugira gwirukane byarase kwa mwirukana aho urabona ko nkankuye kwirukana ntacyo uko urabona niyo ntashika ibara yari riguguye okay samari he sihari inzu yagiye shana wenyene ni wantamukaga nk'ico gikoze urabona ivyo cari kinkore okay ntacyo akaza mubwiye ko nako namurondera kandi cyane byihuta sa ndamubwira okay saba hama mugabo uraho gerageza ugabanya imikino naho ubundi kazi kawe ya navuze ati reka munywe kwanza hama muhejeje kunywa turaza kuvugana ijambo miteze inyishu kubi wanyu kuko ndabateze yombi urabona umunsi duhamagara twicarika tubwira ati ndabahaye akazi akazi waduhaye urakazi sio kugira mu kabare abana bo bambwiye ati windi udufikisha kwa boss ni watushikanye kwa boss tirero bagafuranga ikintu nkeneye kumenya ni akazi nabahaye mwaragakoze neza yes boss mwarakarangije yes zaniyo sosisi merci beaucoup mbe mwoba mwagakoze nkuko nabibasabye nimba mwakoze akazi neza mu by'ukuri mukwiye gushimirwa mugabo nizere yuko atakimenyetso na kimwe mwoba mwasize inyuma kugira gishobora kunkwegera jewe canke mwebwe babamenye twebwe akazi dukora turakazi kandi dukora akazi tumenyereye kandi twize burya umuntu wese umwuga we arawuzi bose ntugire ikibazo ibintu twabikoze neza atangora ahubwo kuri bwa buryo wagira waduha. Don't worry about money, okay? Yes. Don't worry about money. Yes. Nugire ikibazo kubyeka amafaranga. Kijya ni nk'igihere muhejeje gufyonda. Yeah. Cyariko kiranja mu mpunzi. Cyariko kirambuza amahoro. Rero umuntu anyiciye ico gihere no uragute kudamuhemba. Ejo murabona ko turi mu ijoro. Ejo amahera yanyu mwese azoyamaze gushika kuri konti zawe. Hamuno munsi kuko mugize neza. Aya mafaranga mugoma muje ngaha ntabwo nzo yabarisha. Ni munywe muje but ibyo byose mushaka munyizo mushaka ndabaha muri abakozi beza babizi murakoze kunyikira igihere. My sister, what's wrong? What's happened? My sister, kuva ryari ushobora kuza je musaza we nicaye ngaha nta no kumbwira ngo yamba ni giki kintu wabuze? Vuye kuraba Yohani ndamubutse. Ndakubaze Yohani kuba wagiye uno munsi kwanza nari nakubujije ntusubireyo, okay? Kuba wagiye kumuraba ukamubura, voilà, kuba wagiye kumuraba ukamubura niyo bica bigushavuza nkuko utushavura nkuko nanukundamutse na telefone ntiyitaba misi tatira hetse ngwiki na sister wewe ambwiye ko atabarigera ngo maze imisi ngaho tutamubona misi 3. Oh. Pole sana my sister, okay? Pole sana. Hariyo usanga yo baragiye nko gutembera cyangwa nawe ibyo uvuga ho mfashije kurondera. Wamubuze burundu.
na sister we yambwiye ko imisi 3 yajya atamubona nanje ndamutelefona sindamuronka. Oh, I'm so ndazingene babazi. Come on. Okay? Ni brother wawe ngo ndazinanye n'abantu bakomeye cyane. Ngoma ndagufashe kugira tumurondere. Ntugire ikibazo. Sawa. Ufungure, ubeho neza, uje, usinzire. Je ngoma ngire uburyo bwanje bwose. Ndagufashe tumurondere. Kandi ndazi ko tuzomuronka. Okay. Relaxing tu. Simba nyene kuko ushavuye. You know that ura business yo kuri mama. Ndagufata nka mama. Eske nobona mama wanje ashavuye? Ntabwo nyine hari ikintu nibagiye kubwira. Ntakigike. Urazi ko nawe yasiko kwifata ku ngufu. Ngo wiki? Case we yantabaye. Uyu mukozi wacu nga? Oya nyene wamuri kurashigikira. My sister, ndazi gusa wo kumwanga. Aho uri mukuri? Keni we yantabaye hatwe kumfata ku ngufu ngaha. Hey! Nayo! Sa! Wano! Nahayo! Sa! Ngosha! Kiza gikana gutu. Kira boss. Nahayo. Sa? Nigel. Nahayo, hari ikintu na kimwe muri ino nzu ntaguhaye. Boss, nukuri nta na kimwe. Impuzu iyo zandambiye simora ndagukambara. Iyo ukeneye amafaranga iwanyu iyo mama wagwaye ntihora umbwira amafaranga nubwo ukwezi kuba kutarahera nkaguhereza ukabarungikira. Boss, nukuri wowe uri umuvyeyi. Nukuri. Nayo nigiki wo barabuze muri runo rugo rwanje. Cenge ni kibi nyabaki jewe Sami no bararagukoreye woshaka kucunyihora. Boss, nukuri jewe ibyo bintu biko uravuga je nta nakimwe nzi. Nukuri ivyo bintu my sister mbye ivyo bintu umushikanje ambye nibiki? Nibikida. Nikida navyo byo ushatse gukora. Jewe nakoze. Je nashatse kuzigiza so amuti nashatse. Sivyo byo kuzigiza. Ngomba ngira ukuntu waronse ubushobozi uronka n'inguvu zo gushaka gufata umushikanje ku nguvu antake mora ndakubaza unyeka umusheri wawe we mwambye ko ufite umukobwa ruguru ugomba kudoka. Nawe kubwiye mugabo anambese nabo tinukuri kwimana anambese ndakugeni rimwe kabiri gatatu hasi ku mavi hasi ku mavi bishatse uko twabone wimweshe kwanza nukuri kwimana anambese numfinire joko gapomu kwa jono gakerera joni butanzi basungire nkone akamere ko sawo na chenancha babarira nukuri boss nukuri babarira zarambese ndiko nakubaza ijyanye magusa woba hari umudayimoni yoba yari yagufasha ngo umfatire mushikanje ku ngufu. Abafise sabu kubera wa muhungu bakundanye yaraje ngaha muhira ndamuhisa kare ngaha atanasubira inyuma niyo none Mungu bidisha mama ndakubwira niwe wamushije subira wemere ndakubwira nayo nimba y'amaboko yawe nimba yo yarigeze kumukura ko mushikanje iyo nundi musi wasubira gusa kumukura ko icyo nzogukorera icyo nzogukorera isi yose nzova muri uru rugo wowe batakuka rimwe kabiri gatatu mva mu maso cyane ngoga Jot! Kauchu! Boka wakaboka! Mas está tudo no?